Ndabahaye kaze muri kino kiganiro ndi Asher niyo nizigiye nezerejwe no kubana namwe ngiye kuvuga ku ijambo ryerekeye ukuremwa k'umuntu iryo naramaze kuricako mu kiganiro giheruka ariko ngiye gushira ingufu cyane ku kuntu umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana ngerageze no kwerekana ico ivyo bintu bisigura. Turisunga ijambo twisunze mu kiganiro tumaze kurengana giheruka riri mu itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 26 n'umurongo wa 27. Iryo jambo ryerekana ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, ngo irema abantu bari uburyo bubiri ariko ibarema mu ishusho yayo. Aka kajambo rero mu ishusho yayo niho tuza gushira ingufu muri kino kiganiro. Iri jambo rirerekana neza ko abantu bose ababayeho abariho n'abazobaho babayeho kubw'ubugombe bw'Imana. Nta muntu yashoboye kubaho, nta n'uwuriho nta n'uwuzobaho mu buryo bw'icaduka Imana itabifisemo uruhara, Imana itabifiseko umugambi. Ukubaho kwacu kurahwanye no gushaka kw'Imana. Si ibintu umuntu yigirira, si ibintu umuntu yipangira wenyene. Imana irakorana n'abantu kugira ngo abandi bavuke, n'ivyo Imana irakoresha kandi igakorana n'abavyeyi kugira ngo abana babeho, ariko Imana ivuyemwo ivyo kubaho ntivyoshoboka. Ico ni cambere. Ikindi tubona nuko Imana yaremye umuntu imwishushanijeko. Imana ntiyaremye umuntu nkuko yaremye ibindi bikoko, nkuko yaremye ibindi bihari. Ivyaremwe ni vyinshi, ariko ukuntu yaremye umwana w'umuntu hari akantu yongeyeko, kandi aka n'akantu gakomeye cyane gatandukanye umuntu n'ibindi bintu vyose vyaremwe. Kandi uku kuremwa mu ishusho y'Imana vyerekeye abantu bose, vyerekeye abo dukunda n'abo kumbure bitugora gukunda, vyerekeye abo twemera nabo kumbure tutemera, vyerekeye abasa natwe, bamwe twumva ko dusa, turi mu mugwi umwe, n'abandi twumva ko badasa natwe. Nta muntu numwe adafise agashusho k'Imana muri we. Ubudasa bundi burahari hagati y'abantu, ariko tugeze ku gashusho Imana yashize mu muntu, abantu bose baremwe baragasangiye. Kwemera rero ibi bintu bibiri, kwemera ko abantu bose baremwe n'Imana kandi ko yabaremye mu ishusho yayo, birafise inkurikizi. Mwibuke ko bino vyigwa, zino nyigisho ziswe itara, zifise intumbero yo kudufasha gukora igikorwa twatumwe nk'abizera co guhindura amahanga abigishwa. Hari ukuntu mu bihugu bitandukanye abantu basanzwe batahurana mu buryo bumwe canke ubundi, bagafata bamwe bakabaha agaciro, abandi ntibabaha agaciro, bamwe bakaba bubashwe, abandi bakaba basuzuguwe, bamwe bakaba bakundwa, abandi bakaba bankwa. Amahanga dukuriramwo arafise ukuntu aba yarafashe abantu akabashira mu migwi, kandi iyo migwi ikajana n'ingene abantu bafatwa. Rero twebwe nk'abantu bamenye Imana, nk'abantu Imana yatumye igikorwa cyo guhindura amahanga, hariho ibintu vy'urufatiro dutegerezwa kubanza kumenya no gutahura no kubamwo kugira ngo tubone kuvyigisha amahanga tuba turimwo. Ibi bintu mejeje kuvuga, kwemera ko ari Imana yaremye no kwemera ko yaremye abantu mu ishusho yayo, birafise inkurikizi zikomeye cyane zituma abavyemera hari ukundi kuntu bategerezwa kubaho gutandukanye nuko abatavyemera babayeho. Umuntu yemera ibi bintu biragaragara, bitegerezwa kugaragara mu buzima bwiwe bwa misi yose, bifatiye ku kuntu abana n'abandi, ingene afata abandi, imigenderanire agiranira n'abandi, inyifato agira ku bandi bantu. Iyo umuntu avuga ngo aremera ikintu ariko mu mibereho yiwe ntikigaragare, ntiyigenze nk'ubucemera, ntaba cemera. Ico twemera si kirya tuvuga, ico twemera ni kirya dukora. Iyo dukora ibinyuranye n'ivyo tuvuga ko twemera, bijya tuvuga ko twemera ntituba tuvyemera. Ivyo tuba twemera ni bijya tuba dukora. Reka rero ngaruke ku nkurikizi zano majambo abiri.
kuvuga yuko abantu bose baremwe mu ishusho y'Imana bisigura yuko abantu bose bafise agaciro n'agateka gaturuka ku Mana, gaturuka kuri ako gashusho kari muri bo, tutaravye ibindi, tutaravye ibibatandukanya. Hariho agateka n'agaciro bose bafise kandi bose banganya. Ibi bitujana mu nkurikizi zikomeye cyane mu kuntu dufata abantu, ko kudakengera abantu kubera uko basa, kubera bakenye, kubera ubumenyi buke bafise, kubera ubumuga bafise, ingwara bafise n'ibindi n'ibindi. Nta muntu numwe yitwa umuntu twemerewe gukengera. Iyo dusuzuguye umuntu tuba tumusuzuguranye na kagateka na kagashusho Imana yamushizemwo. Aho tuba twifashe nk'abantu batemera ko uwo muntu nawe arimo agashusho k'Imana. Ibi biradusaba kandi ko twirinda kwanka abantu kumvo iyo ari yo yose, kwaba uko bameze, uko basa, imigwi bavamwo, washaka n'ivyo bakora. Kuko nkuko tuzobibona, naho umuntu yononekaye, naho umuntu kubw'icaha hari igihe akora ibintu bibi, ico caha n'ivyo bibakora ntibiza birandurana n'imizi kagashusho Ndemanwa gaturuka ku Mana Imana yamushizemwo. Umuntu mubi kurusha abandi bose aguma afise agateka gaturuka ku gashusho k'Imana kari muri we. Si vyiza ko dushigikira abakora ibibi twitwaje ngo nabo nyene ngo barimo agashusho k'Imana. Oya, ibibi ni bibi kandi ubikora arakwiye kumenyeshwa ko ariko akora ibitari vyo. Ariko kumwanka ico ni kindi kintu, ivyo tuzobigarukako. Mw'ijambo ry'Imana hariho ijambo ryerekana ingene Imana iha agaciro umuntu wese. Mw'Itanguriro gice c'9 umurongo wa 6 hari ijambo rivuga ngo uwuzosesa amaraso y'uwundi nawe ayiwe azaseswe. Kandi igihe Imana yatanga iryo jambo yarasiguye igituma ngo kuko naremye umuntu mw'ishusho yanje. Murumva agaciro Imana iha agashusho yashize mu mwana w'umuntu. Irakubahiriza cane kugeza naho ubutakubashe isaba ko nakiwe nako katubaho. Imana irashaka gukingira abantu kuko n'abantu b'agaciro. Nta muntu numwe akwiye kugirirwa nabi gutyo nyene. Nta muntu numwe akwiye gufatwa nabi kuko Imana ico yamushizemwo iragiha agaciro kandi irashaka ko gikingirwa. Kuko rero nabivuze, ivyo twizera birafise inkurikizi. Ntibigarukira ku kubimenya gusa no kubisubiramwo. Nimba tuvyizera vy'ukuri, nimba tuvyemera vy'ukuri, bitegerezwa kunyengetera mu mibereho yacu, bigahindura ingene tubaho n'ingene tubona ibintu n'ivyo dukora n'ivyo tudakora. Maze uko guhinduka kukaba ariko gutuma aho tubaye hahinduka, kandi tukakwigisha n'abandi kugira ngo abameze gutyo babe benshi. Uko ni kwihanga rihinduka umwigisho wa Kristo. Rero tukiri hano kuri iri jambo rivuga ngo abantu bose nabo gukundwa, nabo kubahwa, nabo gukingirwa. Wewe wifatiye ko nk'umukristo ubona vy'ukuri iri jambo urigendera mu buzima bwawe bwa misi yose. Nta migwi y'abantu wanka, nta migwi y'abantu usuzugura, nta bantu wumva umenga nta gaciro bafise mu maso yawe. Ariko kandi ntugarukirize kuri wewe gusa. Uravye hirya no hino ubona abakristo bagenzawe bifata gute? Mbega hagati y'amadini, hagati y'amashengero ubona hariho gutahurana n'ukwemerana mu budasa bwacu? Mbega abantu mu migwi itandukanye y'abamoko, y'abimigambwe, zaba intara, waba urukoba, ukuntu urukoba rusa la race, mbega ubona abakristo ari abantu baha agaciro abantu bose bataravye uko basa? Iri ni jambo rikomeye cyane kuko turi mw'isi icamwa abantu imigwi, bamwe bakankwa abandi bagakundwa, bamwe bakemegwa abandi ntibemegwe, bamwe bakitwa beza abandi bakitwa babi, kandi ivyo bigakorwa mu kivunga bataravye umuntu wese ku gatwe kiwe. Mu mwaka w'1974 abakristo bemera Bibiliya nk'umushinge w'ubuzima rukristo, abitwa aba evangelique barakoraniye mu gisagara ci Lausanne mu gihugu c'Ubuswisi kugira ngo bavugane ku gikorwa cyo kubwira ubutumwa isi. Bavuga bati igikorwa Yesu yatumye ishengero uyu munsi kiri mu minwe yacu. Mbega tugikore gute ko mbona isi
iriko iruguruka, abantu basigaye bagira ingendo cane, abantu basigaye binjiranamwo, abantu bashobora gutanguza ishirahamwe mu gihugu kimwe mu myaka 10 rikaba rimaze gushika mu bihugu 10. Imico y'abantu iri kwiregerana cane. Mbega igikorwa cyo kuvuga ubutumwa tukigenze gute? Abo bakristo bari bakoranye, bari abarongozi bakuru kw'isi, hirya no hino kw'isi, barasohoye urwandiko bise la déclaration de Lausanne, canke ivyamenyeshejwe i Lausanne. Muri urwo rwandiko babanje guhera kuvyo bemera, kuvyo bizera, kuvyo bahuriyeko nk'abakristo, kugira ngo babone gushika ku bikorwa bari bashaka kwiyemeza gukora bisunze rya bwirizwa rikuru, rya tegeko rikuru Yesu yaha abigishwa biwe. Mu majambo bavuze baragarutse kuri iri jambo ry'ukurema, aho bemeza ko kandi vy'ukuri niko biri, niko ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu wese yaremwe mu gashusho k'Imana. Ariko ikintu gikomeye nashaka kugaruka ko mu vyo bavuze ni inkurikizi z'ukwemera iryo jambo. Bisa na bimwe nari mpejeje kuvuga, ariko reka ndabasomere amajambo bavuze. Bavuze ngo turemeza ko Imana ari umuremyi w'abantu bose, ikaba n'umucamanza wabo. Ivyo nawe ndizera ko uvyemera. Kubera iyo mvo, ngizi rero inkurikizi z'ukwemera iri jambo. Dutegerezwa kwitaho kubona ubutungane bwiganje mu bihugu. Ntidushobora kwicara ngaho akarenganyo kadukikije ngo tureke kugira ico dukoze, kuko iyo umuntu arenganijwe ni ka gateka gaturuka ku Mana kaba kariko karahonyangwa. Ngo dutegerezwa kwitaho kubona ubutungane bwiganje mu bihugu, kubona abantu basubije hamwe la réconciliation, kandi babohotse ubwoko bwose bw'agacinyizo, toute sorte d'oppression. Ibi bintu vyo gufata imigwi kanaka igacuranguzwa, igashigwa hasi, igahonyogwa ko binyuranye n'iri jambo ry'ukwemera ko Imana yaremye abantu bose mu ishusho yayo. Ngo kubera umuntu wese yaremwe mu ishusho y'Imana, umuntu wese arafise agateka n'agaciro Ndemanwa, tutaravye idini yiwe, uko urukoba rwiwe rusa, imico yiwe, igihagararo afise mu gihugu, igitsina canke imyaka. Ibi bintu bitandukanye abantu ntibikuraho ka gaciro Ndemanwa umuntu wese afise. Ico baracemeje ngo nico gituma umuntu wese ategerezwa kubahwa no gukorerwa, être servi, aho gucuranguzwa, être exploité. Aya n'amajambo aba barongozi b'abakristo hirya no hino kw'isi bakoraniye mu Busuwise mu 74 bavuze, banditse, kandi aya majambo nayo ukuri barerekanye neza inkurikizi z'ukwemera ko umuntu wese yaremwe mu ishusho y'Imana. Agaciro n'agateka k'umuntu wese yitwa umuntu gaturuka ku gashusho k'Imana kamurimwo, ntigaturuka ku bwoko bwiwe, ntigaturuka ku muryango avamwo, ntigaturuka ku mafaranga afise, ku cubahiro afise, n'ibindi n'ibindi. Nico gituma nk'abantu b'Imana dutegerezwa guharanira ubutungane, kuko iyo umuntu arenganijwe ni ishusho y'Imana ibihonyanzwe. Dutegerezwa guharanira gusubiza hamwe hagati y'abacanyemwo, kugira ngo ntibabandanye babangamira agateka Imana yabahaye. Dutegerezwa guharanira ukukurwaho kw'agacinyizo kose. Dutegerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo abantu babane neza mu budasa bwabo. Dutegerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo ntihagire umuntu yimwa amahigwe y'ukuronka ivyo akeneye, azize icari, ukwasa, iyava, abavamwo, n'ibindi n'ibindi. Mu yandi majambo, dutegerezwa kwitaho ineza y'abantu bose, kuko bose barasangiye agateka n'agaciro bituruka ku gashusho Imana yabashizemwo, agashusho kayo. Muhava muvuga muti ivyo bintu biragoye, reka bigore. Ntitwahamagawe gukora ivyoroshe, twahamagariwe gukora ibikwiriye. Kandi n'abakoreye Imana imbere yacu, ababayeho imbere yacu, ntibakoze ibiborohera, bamwe baranabizize. Muhava kandi muvuga muti uwo bikora buhava bamwita umusazi. Aho naho nyene hariho inyishu. Nimba Yesu yaba yari hano turi uyu munsi agakora nk'uko ategerezwa gukora, wewe kwitwa umusazi, ntibikubereye wewe kutitwa umusazi nimba uri umwigishwa wiwe. Reka dufatwe nk'uko Yesu yofatwa yaba yari hano turi uyu munsi. Imana ibahezagire, Imana ibakomeze. Iri jambo ndabasabira ngo rinyengetere mu buzima bwanyu, murigendere kandi mufashe n'abandi bakristo kurigendera, kuko nico twahamagariwe. Umwami abahezagire.